Muy buenas noches Mwiriwe a neza todos los familiares mwese bo mu muryango de wa nuestra hermana Blanca mushiki Noemí wacu Quintana, Blanca Noemí su Quintana, esposo umugabo wiwe Porfirio Ramón Tillería, Porfirio Ramon sus Tillería, hijos bana biwe Yeser, Jeser Tillería, Tillería, Charitis Charitis Tillería Tillería y Ayelén na Ejeren Tillería Tillería y demás familiares n'abandi bo mu muryango y inshuti hermanos en na Cristo bene data muri Kristo de nuestra hermana ba Blanca, mushiki wacu Blanca la cual ariwe partió con el Señor yavuye umubiri y se encuentra en la sexta dimensión, kandi bari mu buringanire bwa gatandatu por eso arindiriye ngaho por la voz de la resurrección, wa muhamagaro w'ijwi la cual ry'umuzuko ocurrirá en este día postrero. ari wo uzoba kuri uno munsi wa nyuma. Todos los que están en ese lugar Abantu de la bose sexta dimensión bari aho hantu mu buringanire bwa gatandatu ya están ordenados por Dios. barategekanijwe barateguwe Así como n'Imana todo nk'uko hariho escogidos igitigiri de cada edad c'abatoranijwe ba buri gihe para venir en la resurrección, kugira ngo bazoze mu también de nuestra muzuko. edad No muri iki hay gihe un cacu número, naho nyene hariho igitigiri como hay un número también nk'uko ari igitigiri para los que vyongeye serán transformados c'abazohindurwa en este tiempo, muri kino gihe cacu. los que no verán muerte, Abatazobona urupfu también hay un número. hariho nabo nyene Como hay barafise un número igitigiri también nk'uko de kandi hariho igitigiri 244.000, c'ibihumbi 144. Murabona ahí ya aho claramente mu buryo bugaragara neza las escrituras nos enseñan ivyanditswe biratwigisha por medio biciye de esa enseñanza muri izi que le dio nyigisho allí izo yatangiye hariya el ángel del Señor Jesucristo marayika w'umwami Juan, Yesu Kristo aziha Yohana le dijo que yaramubwiye había yuko 144.000 hari ibihumbi 144 de cada tribu ibihumbi que 12 serían vya buri llamados y muryango levantados bazohamagarwa por begeranwe los 2 olivos. n'imyelayo ibiri. Y Kandi también hay un número vyongeye hariho n'igitigiri de las vírgenes fatuas c'inkumi z'ibijuju y así por el estilo. ndetse n'ibindi Dios n'ibindi. tiene todo bien Imana organizado byose y ordenado yarabitegekanije yarabishize ku murongo en su programa, mu mugambi el wayo cual ha venido desarrollando uwo yagiye irateza desde el imbere huerto del Edén hacia uhereye mu acá. itongo rya Edeni kugeza ubu. Y ellos allí Kandi bo ngaho están sin las presiones y preocupaciones nta y tristezas mwitwarariko bafise canke ngo que babe tenemos bababaye acá. nk'uko twebwe tubifise hano. Todo es alegría, todo es gozo, Vyose n'umunezero no se n'akamwemwe, duerme, hariya no ntibaryama, se come. hariya ntibarya. Y le dijeron al hermano Branham, Kandi en babwiye una de mwedata las ocasiones Branamu que fue, imwe mu ncuro yagiyeyo que ko él pasaría por allí porque él quería ver a Jesús. ko igihe we yaca hariya kuko yashaka kubona Yesu, amubwira ati ari hejuru. En ese Ni momento ukuvuga ngo yari akiri en mwakarya el cual él kanya fue, aho estaba haciendo intercesión allá kijya gihe yagenda en el trono de yari akiri intercesión. karatwingingira ku ntebe yo Y kutuvuganira. le dijeron, él vendrá a ti Bamubwira batazoza kuri wewe kandi azogucira y si urubanza, entras, niwinjira entraremos nosotros. natwe tuzokwinjira. Y él ahí se sorprendió We ngaho como yaratangaye él tendría que ser ingene juzgado. azotegerezwa gucibwa urubanza. O sea que Ni vendrá ukuvuga un ko tiempo hazoza antes igihe de la resurrección imbere y'umuzuko en donde los de la sexta aho dimensión abo mu buringanire bwa serán gatandatu juzgados. bazocirwa Y urubanza, si salen bien, kandi nivyagenda neza bazoza, si no salen bien, bitagenze neza no naho van a regresar. Aquella ntibazogaruka. persona que no salga bien de ese juicio, Kuko no va a umuntu regresar. bitazogenda neza mw'urwo rubanza Ya se ntazogaruka, regresaría en azoca la agaruka resurrección mu después muzuko de wa la kabiri nyuma y'ikimpumbi. Solo habló él en Ivyo yarabivuze el misterio de la guianza divina, mw'ibanga ry'uburongozi bw'Imana predicado en Chile bwavugiwe muri y en Shiri otros mensajes no mu también. bundi butumwa naho Nos nyene habla butubwira. William Soto Santiago de eso. Twabwiwe na mwendata William Soto Santiago atubwira Y si kuri allá ivyo, va a kandi ocurrir namba hariya ese juicio hazoba urwo rubanza, en donde los que están allá, aho abari si hariya salen bien van a venir, si nivyagenda no neza van a bazoza, venir. bitagenze neza naho ntibaze. Eso es de acuerdo también Ivyo birahuye a cómo kandi les haya tomado n'ukuntu bazoba barafashe imbere yo kugenda igihe bari bakiri ngaha este planeta Tierra, bakiri ngaha ku mumbe w'isi, cómo
ingene bobo bazoba baritwaye imbere y'umugambi w'Imana, inyifato bagize, kandi ibyo byose ni kuvuga ngo iyo yose ni incamake y'ubuzima, kuko byose birafatwa, ndetse n'ibyiyumviro, ibyipfuzo by'umutima, byose birafatwa, amajwi n'amashusho. Kandi natwe tumaze kumenya ibyo byose, nuko rero twamye turi muri ino nzira ngaha ku isi, turi muri runo rugendo. Ubwa mbere na mbere, igihe twarahujwe n'ubugingo budashira hamwe n'umugambi Imana ifise mu gihe Imana yaturungitsemwo, kandi turaheza tuba abagize uwo mugambi, kandi bivana n'inyifato ikiremwa muntu, inyifato cagize mu gihe Imana yacemereye kubamwo, mu gihe umuntu Imana yamwemereye kubamwo, bivana n'ivyo uwo muntu, nivyo bizotuma, nivyo bizokwerekana ibyo umuntu azoronka mu bugingo budashira. Ari umuntu atahujwe n'ubugingo budashira agaca ngaha ku mubumbe w'isi agapfa, uwo muntu nta bugingo budashira afise. Abo bahujwe n'ubugingo budashira ari bwa Kristo nibo bazoronka ubugingo budashira. Ariko imbere y'ivyo hazoza ino ntambo kariyo bashobora gutakaza imwe mu migisha kubw'inyifato bagize imbere y'igikorwa c'Imana. Nk'akarorero, Blanca Noemí Quintana yari yunze ubumwe n'igikorwa c'Imana hamwe n'umugabo wiwe, no mu kanya ka nyuma, mu mwanya we wa nyuma, yari ari mu gikorwa c'Imana inyuma yo guhuzwa n'ubugingo budashira aribwo ari Kristo mu kuza kwiwe kwa mbere, kuba yaramwakiriye nk'umukiza wiwe, n'ivyo byose agashitsa n'intambako zose nkenegwa zijanye n'agakiza k'ubugingo bwiwe, nuko akavuka bwa kabiri, ndetse akagira ikimuhagarariye mu buringanire bwa gatandatu. Byongeye yaranakiriye ubutumwa bw'igihe cyerekeye zifuruka bwazana na mareka w'umwami Yesu Kristo William Santiago, kandi byongeye yaranakoze mu gikorwa c'umwami, ndetse byongeye kandi yamye ari mu ntambuko kugeza aho Imana yamwemereye imbere yo kugenda mu ntambuko y'inyigisho zo mu ihema, kandi we yaremeye, arizera, arakira, yarabonye n'amaso yiwe ivy'Imana yari yarasezeranye ko bizoba ari ugushitswa kuyerekwa gihema, kugeza mu gihe aho Imana yamwemereye kugeza kubibona, kuko ubu yaragiye, no kuvuga kugeza aho yashoboye kugeza kubona ko cabaye igice c'inyigisho, ukwitegura, nubwo atabonye bitangaza biboneka, ariko yarabonye igice gikomeye cyane, ngirakamaro cyane. Yarabonye uguhishura ijambo, ibanga ry'imituragaro ririko riravugwa, kugira ngo ihanga ry'Imana ryitegure, kandi riko riritegurira ukwizera ko kunyakugwa. No kuvuga ngo kugeza aho yagejeje, hanyuma Imana iramujana, aho niho yagarukirije rero nk'intahe nziza cyane, ariyo we hamwe n'abavuye mu mubiri bose, kandi namba hakibura n'umwe, nawe akaba yarabikoze nkawe mu buzima bwiwe igihe yari akiri ngaha ku mubumbe w'isi, nkawe namba hariho n'umwe akibura, nuko akaba yitwaye nk'uko nyene, nuko nawe nyene bizogenda neza mu rubanza hariya ruzoba mu buringanire bwa gatandatu. Kandi nk'uko hariya hazoba urubanza kugira ngo barabe bizogenda neza kugira ngo bazuke, no ngaha nyene naho nyene hazoba ikintu
gisa neza na ca gihe ca Ananiya na Safira. Ibyo byose vyamye bigenda biraba mu buryo bw'impwemu, kuko aho muri urwo rubanza, kuko urubanza ruhera mu nzu y'Imana, kandi ni mu nzu y'Imana niho tugira ku murongo. Imana ikadufasha biciye mu ijambo ryayo kugira ngo dukosore ibintu byose dutegerezwa gukosora, kugira ngo tube twiteguriye kuronka imigisha yayo. Ariko nimba imbere y'ibyo byose Imana iriko irashitsa hariho inyifato inyuranye n'umugambi w'Imana, abo bantu ntibazohindurwa. Ariko hariho umugwi wowo uzoba kandi uriko urakira wizera umugambi w'Imana uhwanye n'ivy'Imana iriko irakora uyu munsi muri kubu, kandi abo bantu bariko bitegurira uguhindurwa kwabo. Ariko imbere turazi yuko abo bantu bariko baritegura kugira ngo imbere yo kuronka n'umubiri uhoraho hawe ubwiza bashobore kuronka kino gice mwene mibiri yo ngaha ku isi, iki gice cyo gushobora kubona abazozuka. No kuvuga ko ari imigisha yiyongera ku yindi Imana izoha abo bose bakiriye, bizeye, kandi babonye igikorwa c'Imana kiriko kirakorerwa mu buvugishwa bwavuzwe. Ubu tukaba turiko turabibona bishikijwe kandi biriko birashitswa hagati mu ishengero ry'umwami. Ibyo byose muri kino gihe ca nyuma biriko biraba mu buryo kumbure abenshi batariko barabitahuramwo, ariko biriko biraba. Hanyuma bazobona nk'ibi bintu byose vyavuzwe, ingene byose vyariko biraba neza nk'uko Imana yari yabivuze biciye mu bavugishwa, ingene yari yabihanuye yabivugishijwe. Twebwe ico dusabwa no kuba twiteguye, tukaba tugavye, twiteguriye ico kintu c'umuzuko. Twebwe abari hano nimwumve ico yavuze mu butumwa bwiza bwa Yohana mu gice ca 6 umurongo wa 35 kabandanya. Haravuga ngo Yesu arababwira ati, ni jewe mutsima w'ubugingo, uza kuri jewe ntazosonza namba, kandi unyizera ntaho azogira inyota namba. Ariko narababwiye yuko mwambonye muraheza ntimwizera. Ico data mpa cose kiranshikira. Murabe impamvu tuja ahari, nuko turi igice ciwe, turi igice ciyo teofani ikomeye. Kandi uwoza kuri jewe sinomuhinda na gatoya, kuko ntakuwe mu ijuru no gukora ivyo nigombera, ariko nazanywe no gukora ivyo wantumye agomba. Kandi tuwa ntumye agomba ngiki, agomba yuko mu vyo yampaye vyose atagira na kimwe kinzimirana, ariko ngo nze nkizure ku munsi w'iherezo. Kuko iki arico data agomba yuko ubona umwana wese akamwizera agira ubugingo budashira, nanje nkazomuzura ku munsi w'iherezo. Bona abayuda baramwidodombera, kuko yavuze ati, ni jewe mutsima wamanutse uvuye mu ijuru. Bati, uyu siwe Yesu mwene Yozefu? Na se na nyina turabazi, none avuga ate ngo namanutse mva mu ijuru? Yesu arabishura ati, ntaco mugira imyidodombo muri mwebwe. Buri gihe hama hari ugongoshwe imyidodombo bidodombera umugambi w'Imana. Uw'Imana yagiye irashitsa ava mu gihuja mu kindi,
biciye muri buri ntumwa, biciye no mu mugwi Imana yegeranije biciye mu ntumwa. Nta numwe ashobora kuza kuri jewe, nta numwe ashobora kuza kuri jewe data yantumye atamukwegereye, nanje nzomuzura ku munsi w'iherezo. Uno muzuko Kristo aha yari karababwira uzoba kuri uno munsi wa nyuma, arico ari kimpumbi c'indwi kuva kuri Adamu kugeza ubu. Iri sezerano ry'umuzuko no guhindurwa bararibonye bari kure, abo mu bihe vya kera ndetse no mu bihindwe by'ishengero, aho bo bari bazi yuko nyuma y'uwo muzuko no guhindurwa ko hazoca haza ubwami bw'amahoro, ubwami bwa Mesiya umwami. Buno bwami ubwami buzoba ubw'ibihe bidashira, ubwami Imana aho izoba iri hagati mu ihanga ryayo, muri ico gisagara iri hagati mu bana bayo, igisagara Aburahamu yarondera. Nuko rero mwiyumvire, kuva kuri Aburahamu we yarazi yuko hazoba igisagara co mw'ijuru, kandi abavugishwa bose n'abana b'Imana bose bo mu bihe bitandukanye n'ibiringo bitandukanye bari baripfuje kuba muri kino gihe twebwe turiko turabamwo. Vuba hazokuzura kino gitigiri hariya, igitigiri c'abazozuka, kuko igitigiri c'abatorejwe n'Imana, reka tuvuge ngo abantu bose bazozuka bakongera bagahindurwa. Imana yarabahamagaye, yarabegeranije, kandi maze kubahamagara nuko Imana ihamagara muri uwo mugwi nyene abazozuka nabo. Ni ukuvuga, mwiyumvire, iyo migwi ibiri isigaye kugira ihamagagwe kandi yegeranirizwe icigwe mu kibanza nyaco, ni abo mu gihe cacu bahamagagwa mu buringanire bwa gatandatu kuruhuka hamwe n'ibihumbi 144. Kandi hariho n'uwundi mugwi ari ugwafu, nabo nyene bazokwegeranwa imbere. Abo bazokwegeranwa imbere biciye mu nama nkuru y'amadini, kandi igihe ivyo byose bizoba byashikijwe, nuko hazoca haza haba umuzuko no guhindurwa kw'imibiri yacu. Kuko mwanya tabrana mu gitabo c'Imataniro urupapuro rw'59 haratubwira yuko uko kwegeranya kw'ibihumbi 144 kuba imbere yuko hatangura akabaro gakomeye. No kuvuga ko byose bitegerezwa kuba byuzuye bikwiye mu migwi yose. Nuko rero turi mu gihe gikomeye cyane, kandi twebwe abasigaye hano dutegerezwa kuzirikana kuno kuri kwa Bibiliya, kuko ni gihe aho tuzoronka isezerano ryo guhindurwa igihe tuzobabona bazutse. Mu Bitesalonike ba mbere igice ca 4:13 intumwa mutagatifu Pawulo aratubwira ngo, ariko bene data ntitugomba yuko muyobegwa ibyo basinzira itiro ry'urupfu, ngo ntimubabare nka babandi badafise ivyizigiro. Murabona, twebwe turafise ivyizigiro kuko tuzi yuko bo bazogaruka, yuko bo badapfuye. Bobo bagiye kuruhuka gusa akanya gato mu gihe Imana ikiri kirasozera igikorwa cayo ngaha hagati
muri twebwe tukiri bazima dusigaye ngaha ku isi, uko twizera yuko Yesu yapfuye akazuka, aba ariko twizera yuko abasinziriye muri Yesu Imana izobazana nawe. Ikirisho tubabwira n'ijambo ry'umwami twashikirijwe yuko twebwe abazoba bakiriho dusigaye gushiza ku kuza k'umwami wacu tutazokwitangira imbere y'abasinziriye na gatoya, kuko umwami wacu bwiwe azoza amanutse avuye mu ijuru arangura ijwi rirenga hamwe n'akamo k'umumarayika mukuru n'inzamba y'Imana, maze abapfiriye muri Kristo nibo bazobanza kuzuka, maze natwe abazoba bakiriho dusigaye tuzoca duteruranwa nabo mu bicu dusanganirire umwami mu kirere, no tuzokwama tubana n'umwami. Nuko mwiruranishe ayo majambo. Esa n'amajambo yoba ayo guhumuriza umugabo wiwe Porfirio Ramo Tillería, abana biwe Jeser Tillería, Charti Tillería na Ajeren Tillería, Quintana, Jeser Tillería Quintana, Charti Tillería Quintana na Ajeren Tillería Quintana, kubw'ukuva mu mubiri kwa mushiki wacu Blanca Noemí Quintana. Wewe ariko araraba hano kandi aranezerewe cyane hariya, nta mubabaro n'umwe afise, nta gahinda afise, aranezerewe nk'uko yamubwiye umugore wa Mwendata Branham igihe yari yagiye kubagendera, no kuvuga ngo igihe yabagendera, kuko Imana yaramwemereye kuja inshuro runaka hariya. Igihe yagenda rero inshuro umwe muzo yagiyemwo hariya, yaramubwiye ngo ntiwongere kumpangayikira, nturire, reka kubabara, ngaha ameze neza. Murabona, ivyo byaramufashije cyane Mwendata Branham, kuko yari umugore wiwe, mwiyumvire namwe, n'umwana wiwe nawe nyene yari yagiye. Wari umubabaro ukomeye cyane kuri Mwendata Branham, ariko mwiyumvire ingene Imana yemeye yuko aca muri ivyo bintu, kugira ngo bityo iyo umukundwa atuvuyemwo, ni ukuvuga iyo apfuye, ni ukuvuga iyo asinziriye akatuvamwo, turafise uwo mutekano, turatekanye, tuzi neza yuko hari ikindi kibanza nyuma yuko iminsi y'ubuzima bwacu ngaha ku isi izoba irangiye. Bityo rero mwene data Porfirio nawe ateruza kumva atekanye n'abana biwe nabo nyene ndetse n'umuryango wose, kuko ino ntahe ya Mwene Data Branham iradufasha kugira ngo dukomere no kugira ngo tugire ibi vyizigiro by'uko hariho ikibanza hariya aho bo bagiye kandi bamerewe neza, bameze neza kuturusha. Nuko rero aya majambo yamubwiye Mwene Data Branham, hanyuma igihe yaza no ngaha, igihe yagaruka, nubwo yaracumva kugaragara kwiwe, yumvise amukora ku bitugu, yari karamushimashima ku bitugu. Murabona ko bari hafi cyane ngaha, imikono 12, bari ku mikono 12 muri buno buringanire, aribwo vuba buzokwiyugurura kuri abo bose bazoshobora kuragwa mu mwuzuro bababone. Nuko rero ubuzima bwanyu buba bwejejwe imbere y'Imana, kandi ntihabe n'umuzi n'umwe w'umururazi, ishari, inzigo, ntagire iciyumviro na kimwe mwogira kinyuranye n'ijambo ry'Imana, ndetse byaba n'ibikorwa, kugira ngo bityo buri munsi twame twegereza ugutungana. Nuko rero uyu munsi kuwa mbere itariki 17 z'ukwicumi mu mwaka wa 2022, ndahumurije cyane abo mu muryango bose mu izina ry'ikoraniro la Gran Carpa Cathedral rya Cayey Puerto Rico.
turahumurije mwe data Porfirio abana biwe na bene data hariya muri Asunción Paraguay kubwo kuva mu mubiri kwa mushiki wacu Blanca Noemí Quintana. Simana yobahezegira muri iri joro, kandi ejo niho bazomujana ahantu bazoshira umubiri yahora bamwo mushiki wacu Blanca Noemí Quintana. Ese amahoro y'umwami yoganza mu mitima yanyu. Imana ibahezagire kandi Imana ibarinde kandi